turabaramukije cyane abakunzi ba Burundi aho muhereye hose nibaza kumaramutse impore mumeze neza muri aho mushima ego ejo hahise turababwiye amakuru y'ibijanye ego nibombora rya Mireye ndetse n'umudamu wa Giheko. Ivyo rero vyarahavuye biba birebire burya ntibiriko biroroha kumbure aho umwe atavugana n'uwundi bigaragara ko mu rugo kwa Giheko hari ibibazo biteye ubwoba, hari ibibazo bitari ivyo kuvuga kumbure abari hafi yo ngaho barabizi ndetse baranabibona kumbure aho biriko biraja ku marezo sosiyo cane ku mbuga ziba zigiye zitandukanye. Rero tubamenyesha ko kumbure uko bizogenda bikurikirana turababwira uko vyagenze kumbure nihaba gusubiza hamwe byose muzoba bimenya kuko birababaje cane birateye ubwoba. Ego amakuru yo kwizera atubwira ko Mireye nawe nyine ataca arabivugako kumbure yibandaniza ibikorwa donc yagumije umunwa nkuko bamwe bariko bamuhanura ati bireke ihangane kumbure turakeneye ko mu muhanura akaja kwizuza n'umugore wa Giheko kugira ngo nawe agire amahoro. Ego ivyo bintu vyagiye biba kenshi mu artiste bagiye batandukanye aho habayeho kutumvikana kumbure aho abantu bubatse biyumvira cyane ko hari ibikorwa bibi bibera inyuma ya kano kazi, ariko nogenda mpumuriza abantu batandukanye ibikorwa uko vyaba kera siko ubu bimeze. Ubu abantu bariko baratahura kumbure kari umwuga nk'iyindi myuga nambe bishika rero nakageso ko umuntu aba afise mpanura abantu benshi mbwira abantu benshi ko badashobora gufatanya ibi bikorwa bavyumvire nkuko kera byahora vyiyumvirwa kumbure ubu biramaze gufata intumbero nziza ubu n'akazi. Ego birashika umuntu akaba ari mu kazi, birashika umuntu akaba yagiye muri shooting bikaba ngombwa ko ashobora kuba yorarayo, ariko kenshi abarakazi kumbure nkuko biba bimeze nkuko biba vyavuzwe ntago biba bimeze nka kumwe kwa kera aho usanga umuntu ashobora kuja mu bintu vy'amareresi ukaje usanga bagiye mu zindi ngeso mbi. Ubu rero dukwiye kumenya tugatahura namba umugabo wawe ari muri iki gisata ukwiye kumutahura. Ego namba umugore wawe ari muri iki gisata ukwiye kumutahura. Amakuru yo kwizerwa atubwira ko bataragira ubukwe batarabana Giheko n'umugore wiwe Giheko yarasanzwe akina amareresi, ariko bakavuga ati none nambe yarasanzwe akina amareresi ibi bintu vyagenze gute vyahindutse gute. Baravuga ko hariho ibihe byatanguye kubaho agenda arariyo yirirwa mu kazi kumbure akaburira umwanya umugore, niho umugore yiyumvira ati ivyo bibe byose aba ari kumwe na Mireye cyane, ariko na cyane ko ibi bikorwa bya sinema hari igihe bisaba kurarayo. Rero nico kibazo habaye kutumvikana, habaye gutahurana, kandi nibaza ko uyu mugore ntabwo Giheko ibintu vy'amareresi avyadukanye ubu, ahubwo Giheko ibintu vy'amareresi yabitanguye kera atarazana n'umugore akiri umusore. Rero turavuga ati none vyo babihindutse gute, nigiki co bagitumye umugore wa Giheko ubu atamwizera ubwa mbere yamwizeye bakabana. Benshi bavuga ati umugabo wanje amakuru kwizerwa avuga ko umugore aguma avuga ati umugabo wanje twabanye atakintu na kimwe afise, twabanye agaragara, twabanye atashati nziza yambara, rero ishati nziza ayambaye ndamubona, ikirato ciza acyambaye ndamubona. Bigaragara ko rero aba bantu bariko baraza ubu baje kubera babonye umugabo wanje yatanguye gutagata, baje gushira mu bindi bintu kubera ko babonye umugabo wanje yaronse udufaranga. Niyo mpamvu rero avuga ati rero nimundekere umugabo. Ego mundekere umugabo kabisa. Ego abantu bamwe bagiye batandukanye baravuga ati mbe Giheko ahebe umwuga canke bigende gute. Bakavuga ati rero bisaba ko ayo mahitamwo abiri mu guhitamo ihitamo rimwe bisaba akagenda akaganiriza umugore canke agahindura uburyo arikoramwo ibikorwa vyiwe kugira ngo nahava usanga yisamburiyeko, nahava usanga ariko akora ibintu bitameze neza mu rugo, ko na cane urugo ari babiri. Rero mw'iryo hindagurika ry'ibihe Giheko
yagiye ahindagurika cyane, yagiye akora ibintu biba bigiye bitandukanye. Ego niyo mpamvu rero umugore yagiye kubona ko ibi bintu bitari vyiza cyane, aho ibyabaye byamutangaje. Muribuka igihe Mimi Mireille ava hanze mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ego yarakiriwe cyane. Giheko niwe yari afise ijambo, niwe yatanga amajambo, kandi na Giheko nyene yabaye mu bavuze amajambo avuga ati ashima cyane ko Mireille agarutse mu gihugu cy'u Burundi, kumbure bagiye no gukorana ibikorwa biba bigiye bitandukanye, bisigura ko aho Mimi Mireille ari na Giheko niho aba ari. Ico gihe harabaye ibintu bidasanzwe byo guterurana, aho Giheko yateruye Mimi Mireille mu ruhame rw'abantu, kumbure ku kibuga c'indege. Abantu benshi bakibaza ati mbe mwe ko bavuga ko ari igishiki na gisaza, bigenda gute kugira ngo umuntu baterurane? Mbega wewe naho bimeze uko bagiye babaza abantu bagiye batandukanye ko muvukana na mushikawe mumaze guterurana kangahe, abo bavuga ati rero ibi bintu birimo ikindi kintu, birimo ikintu kitameze neza, birimo ikintu kicuka. Bakavuga ati rero Giheko ntiyumvire cyane Mimi Mireille nk'uko abantu babivuga, ahubwo yicare yige uko urugo rwiwe agiye kurutunganya, yicare yige uko ibintu agiye kubitungana, kuko ibi bikorwa biragoye. Ego bibaye ngombwa bakamubwira ati burya bibaye ngombwa ubwo turamushiramo nawe akina, bibaye ngombwa mukamuri kumwe cyane, bibaye ngombwa ibikorwa byose uri kurapanga umugore wawe akaba ari hari. Niyo mpanuro benshi bariko baramuha, sinzi rero ko azohavura yigendera, sinzi kanayumva, sinzi ko biriko biragenda. Burya twese nuko tubibona, ni vyiza cyane ko umuntu wese ahari hose akwiye kumenya uburyo atunganya ibi bintu. Ibi bikorwa ni ibikorwa bigoye cyane, kuko na cyane cyane tuko tubinumbero nziza cyane kugira ngo abantu batahure kari umwuga nk'iyindi myuga. Rero dusabe abo bantu bose batariko babitahura bagende babitahure, cyane cyane abantu bubatse bagende bavyuzuze, kugira ngo ntibize birazana icuka kibi bisubiza inyuma bamwe, abandi bibazana hamwe ibintu biba byaragiye birengana. Nuko rero mukomeze kwizagirwa, tuzoza tubaha amakuru uko agenda akurikirana kuzoshika ku mwisho kumbure wavyo aho bizogarukira. Mukomeze kugira imigisha myinshi, muhezagiwe cyane. Ico twifuza nuko urugo rwa Giheko rwoba amahoro, nuko sinema y'u Burundi ikaba itekanye, ntihabemo ibintu by'amajambo amwe aba agiye atandukanye, kuko na cyane cyane ko bidukwegera akaga, bitatuzanira amahoro, ahubwo bituzanira gusubira inyuma, ko na cyane cyane tuba twavuye kure. Sinema y'u Burundi iba yaravuye kure cyane. Mukomeze guhezagirwa, mukomeze gushikira ibikorwa vya sinema y'u Burundi, na cyane cyane ko tuba dukeneye abantu batuba hafi batubwira uko ibintu bigiye kugenda nuko bigiye gukurikira. Turabasaba rero abafise ikibazo bandike muri commentaire kugira ngo tubishure.